Yesu ashimwe bene data nshuti z'umusaraba groupe b'amaso namwe mwese abanywanyi bakurikirana ibiganiro byo muri b'amaso kuri TV b'amaso TV mwese ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abandi namwe mwese aho muherereye hose. Uyu munsi ndagira ubuntu n'Imana kugira ngo twongere gusangira amajambo y'Imana mu butumwa bwiza aho twasigaririje ubuheze twabonye igice kigira kabiri kivuga ngo ivyo Eliya yakoze imbere yuko azamurwa aduganwa mu ijuru. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire amajambo akomeye cyane atubwira ivy'igice kigira gatatu, arico tugira ngo dusozerere ko kubijanye n'aka karorero tubona kuri Eliya. Eliya yakoreye Imana ibikorwa bikomeye cyane imbere yuko azamurwa mu ijuru. Birashakirwa ngo umukristo wese yiteguye kuja mu ijuru yitegure akora ibikorwa abangiriza ivyizigiro, agire umuhati no kwitwararika ubwami bw'Imana nk'uko Eliya tubona yakoreshejwe n'Imana ibikorwa bikomeye cyane. Rero ubuheze twarabonye ingingo zishika 10, muri izo 10 twashoboye kubonamwe zishika 7, hanyuma hasigaye zitatu. Ibice bitatu byasigaye nibyo tugira ngo turabire hamwe kuri uyu munsi wa none. Haleluya! Ubwo 8 turabona ingene imvura yasubiriye kugwa. Haleluya! Imvura yasubiriye kugwa mu Bisirayeli kubera yuko Eliya yatanze ikimazi. Eliya amaze gutanga ikimazi hanyuma kica baba kamenyi baba yari 450. Amaze kubica akabicira kuri wa mugezi. Harageze igihe rero imvura isubira kugwa mu Bisirayeli. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Mwene data ndagira ngo nkubwire yuko iyo igihugu kimaze kuronka amahoro, iyo igihugu kimaze gusubira ku Mana, iyo umuntu amaze guca bugufi imbere z'Imana akihereza Imana, imigisha iramanuka, imigisha iruruka. Iyo umuntu amaze kwihana, imigisha iramanuka. Imvura gusubira kugwa bigereranywa no guhabwa imigisha n'imihezagiro ivuye ku Mana data wa twese. Haleluya! Imvura imaze kugwa rero reka turabe ibyakurikiyeho. Eliya yaciye akoreshwa n'Imana ibikorwa bikomeye cyane. Atangura guteguzwa yuko igihe kigiye kugera cyo kuzamurwa kwiwe. Haleluya! Atangura kubwirwa yuko agomba kurobanura abantu bashika 3. Haleluya! Yaciye abwirwa kurobanura uwavugishwa n'Imana Elisa. Hanyuma acabwirwa no kurobanura abami 2. Umwami wa Isirayeli azosigara arakora igikorwa mu gishingo cyuko umwami yari ahari yitwa Ahabu yari yamaze kudamarana ubwamika amazosi atarakibereye ku umwami wa Isirayeli. Eliya abwirwa kurobanura ubundi mwami azomusubirira. Eliya kandi yongera kubwirwa kurobanura umwami wo mu gihugu c'Isiriya. Abo bami 2 bose Eliya abwirwa kubarobanura. Imana rero iha ububasha Eliya arobanura uwavugishwa nawe, uwavugishwa n'Imana Elisa azosigara akora imirimo mu gishingo ca Eliya, kuko Eliya yaragomba kuduganwa mu bwami bwo mwijuru. Haleluya! Ivyo birangiye rero haciye haza igikorwa gikomeye cyane cyo kuduzwa mu ijuru, ari nayo majambo tugira ngo rero twinjire muri iri jambo ry'Imana dusome amajambo tubwira ngo Eliya aduzwa mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Oh haleluya! Muri ibi rero byo kugira ngo rero twige ibijanye no kuduzwa mu ijuru kwa Eliya, ndagira ngo bikubere icigisho kuri wowe nanje nk'ishengero abana b'Imana. Muri uku kuduzwa mu ijuru kwa Eliya turahabona mu ngingo zikomeye cyane. Icambere, Eliya yaduze mu ijuru yabanje kuba yabimenyeshejwe, yabibwiwe. Haleluya! Jambo ry'Imana atubwira ngo ntaco muzokora, ngo ntaco nzokora ntabanje kwibira akabanga.
abasabyi banje. Eliya amaze kubimenyeshwa, harageze igihe araduzwa mu ijuru. Hanyuma amaze kuduzwa mu ijuru, hasigaye harakorwa igikorwa cyo kurondeza aho Eliya yagiye n'ivyabaye. Mwene data, ivyo nivyo tugiye kuraba rero, hanyuma twongere turabe rero ibikorwa by'abiteguye kuduzwa mu ijuru. Abiteguye kuduzwa mu ijuru nabo bagomba kwitegura gute mu gikorwa c'Imana mu buzima bwa buri munsi. Imana ishimwe cyane. Ndaguhaye kaze rero dusome mu gitabo ca kabiri c'Abami, igihimba ni ca kabiri nyene, umurongo ni wa mbere. Turabanza dusome tugeze ku murongo wa gatatu, twumve ingene Eliya yaduganywe mu ijuru. Haleluya. Abami ba kabiri, igihimba ni ca kabiri, umurongo ni wa mbere, turageza ku murongo wa gatatu. Reka dusome mu izina rya Yesu. Igihe Uhoraho yagomba kujana Eliya mu gashururu ngo amudugane mu ijuru, Eliya na Elisa bari mu nzira bava i Gilugali. Maze Eliya abarira Elisa ati ndasigara hano kuko Uhoraho antumye i Beteli. Elisa aramwishura ati ndahiye uguhoraho kuhoraho nawe nyene ndakurahiye sintandukana nawe. Nuko baramanuka baja i Beteli. Bashitseyo abigishirizwa i Beteli ibyo kuvugishwa, baza gusanganira Elisa. Baramubaza bati harya urazi ko uyu munsi Uhoraho agiye kukwaka shobuja? Arabishura ategome ndabizi, ariko nimupfe gucereza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Tugiye kubanza kuraba ingene byari byamenyekanye, byari byatangajwe. Imana ishimwe cyane. Nta numwe atari yabiyobewe. Abigishwa bari babimenye. Hano turabonye umugwi w'abigishwa b'ibyo kuvugishwa n'Imana. Abigishwa b'ibyo kuvugishwa n'Imana bari babimenyeshejwe yuko Eliya agomba kuduganwa mu ijuru. Baca baza rero kubaza Elisa. Elisa yari umukozi wa Eliya. Hanyuma rero baza kumubaza. Imana ishimwe cyane. Bati mbega harya wamenye yuko Imana igomba gutwara shobuja? Imana igomba gutandukanya shobuja. Haleluya. Elisa nawe hano turabonye inyishu yishuye avuga ati ndabizi yuko Eliya agomba aduganwe mu ijuru. Haleluya. Ati ndabizi, atariko nimwinumire nimwicecekere. Haleluya. Mwene data amajambo ndagira ngo tuyabonemo ibintu bikomeye cyane. Imana yaravuze muri Amosi 3:7 ngo ntaco nzokora ntabanje kwibira abasavyi banje. Haleluya. Imana ntaco izokora itabanje kwibira abera, tabanje kwibira ishengero. Mana ishimwe cyane. Kandi n'umwami Yesu Kristo nawe nyene yarabivuze neza. Aravuga ati mpwemu yera azobazako, ati kandi uwo mpwemu niyaza azoza arababwira abamenyesha n'ibigiye kuza. Imana ishimwe cyane. Muri kano kanya ndagira ngo nkubwire ko abera abiteguye gusanganira umwami, abana b'Imana, igihe Yesu Kristo azobaje gutora ishengero, abana b'Imana bazobwirwa kwitegura no kugaba no kuba maso. Kandi abo nabo barimwo barabwirwa kubwirwa n'ukunyene, kwitegura n'ukunyene. Isaha n'iyi nyene ibi bituriko turiga nivyo kugira ngo wewe witegure nanje nitegure. Iyo turiko turabona ingene Imana yakoresheje Eliya uwavugishwa nawe, kwari kugira ngo ibi bikwigishe nanje binyigishe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Hano turabonye ngo bari babizi. Eliya yaduze mu ijuru babizi. Eliya nawe yari yabimenye, agerageza gushaka kwitandukanya na Elisa, ariko Elisa aramuhakanira, aramubwira ati sintandukana nawe. Haleluya. Ndagira ngo mbwire mwene data wese anyumva, ndamubwira ngo ntiwitandukanye na mpwemu w'Imana, ntiwitandukanye na Yesu muri ino bihe bya nyuma, niwifatanye na Yesu akaramata. Elisa yabona Eliya nkuko
ari gikorwa ari umuhizi w'inkomezi nkuko tuza kubibona hano hepfo ngo yamwise ko yari se yamubona yuko ngo ari we yabereye Abisirayeli ingabo z'amafarasi, niwe yabereye Abisirayeli ubu yabaye umuhizi mu gihugu cyose cya Isirayeli. Haleluya! Eliya yabaye igikorwa gikomeye, yakoreshejwe bikomeye, yakoreshejwe bihambaye. Mwene data, ibi ni ibintu bikomeye cyane. Witeguye gute ko Yesu agiye kuza gutora umugeni? Witeguye gute ko Yesu agiye gutora abiwe? Mbega warabimenye? Mbega warabimenyeshejwe? Mbega warabibwiwe? Iki ni igihe cyo kugira ngo ubibwirwe, ubibemwo, ubigenderemwo, ubiryamemwo, ubivubyukiremwo, ubikoreremwo. Haleluya! Umenye yuko Yesu Kristo agiye kuza gutora ishengero. Haleluya! Imana ishimwe cyane. No kuvuga ngo jambo ry'Imana litubwira neza muri Amosi gatatu. Muri Amosi gatatu umurongo n'uw'indwi, Amosi arabwirwa ngo ntaco nzokora ntabanje kubwira abasavyi banje. Imana ishimwe cyane. Muri Amosi igihimba ca gatatu umurongo w'indwi, erega umwami Uhoraho ntazogira ico akora atabanje kwibira akabanga abasavyi biwe avugisha. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Uhoraho yarasezeranye yuko ataco azokora atabanje kwibira abasavyi biwe akabanga. Mwene data, niwongere kwibigwa akabanga, niwongere kubwirwa. Na Paulo yarabivuze ngo henda babarira akabanga. Paulo nawe nyene aratubwiye akabanga ngo ntituzosinzira twese, ngo ariko mu kanya gato, mu kanya nka gukubita urugohe, ngo aho inzambi izovugira, ico gihe ishengero rizoca rizamurwa, rituganywe mu bicu, rijanwe baje gusanganira Mesiya. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Ico gihe tuzoca tugenda kumusanganira mu kirere. None rero mwene data, hano turabonye yuko ishengero abiga ibyo kuvugishwa bari kumwe na Eliya, bari babibwiwe, bari babiburiwe, na Elisa yari yabibwiwe. Hanyuma rero bagerageza gushaka uburyo bwose bw'ico bokora, ariko bariko barabwira Elisa ngo abimenye yuko shebuja agiye gutandukana nawe. Elisa arabwira ati ndabizi nabimenye. Ndagira ngo mbwire umukristo, mbega urabona aho ibihe bigeze? Murinzi we ijoro rigezeho, musenzi we ijoro rigezehe, bana b'Imana mwe ijoro rigezehe, bakristo bera ijoro rigezehe. Muri bino bihe turimo turasabwa gusenga, turasabwa kwikangura, turasabwa kuba maso, turasabwa kugaba, turasabwa guhora turi maso, tukiga amajambo y'Imana tukashira muri ntibate. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Uyu Eliya agereranywa ukuduzwa kw'ishengero. Uyu Eliya agereranywa no kuduzwa kw'ishengero ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Nuko rero reka dusome umurongo w'icenda muri aya majambo nyene, dusome aha nyene mu Bami ba kabiri, dusome umurongo w'icenda. Tugiye kubona ingene Eliya yaduganywe mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Reka turabe ingene Eliya yaduganywe mu ijuru. Hanyuma rero amajambo akubere icigisho gikomeye, ingene ishengero rigiye kuduzwa, ingene n'abana b'Imana bagiye kuduzwa, ingene abera bigiye kuzamurwa. Hamaze kubaho kumenyeshwa, hamaze kubaho kugabishwa, hamaze kubaho guteguzwa kugira ngo ugabishwe. Hanyuma mwene data, ndagira ngo ngire ko ari igihe cawe cyo gushira mu bikorwa, ugafata ingingo yo kwitandukanya n'abisi, yo kwitandukanya n'ivyisi, yo kwitandukanya n'ibyaha, ukambara kugororoka, kuko igihe cyo kuduzwa kigira ngo gisohore. Haleluya! Turasoma rero umurongo w'icenda. Bamaze kujabuka, Eliya abarira Elisa ati nsaba icyo ugomba ko ndagukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramwishura ati ntabara umpe imigabane ibiri y'impwemu yawe ngo imbeko. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Eliya abwiye Elisa ijambo rikomeye cyane ati nsaba icyo ugomba cyose ntaratandukanywa nawe. Bisobanurwa ngo Eliya arabizi ko agira agende. Haleluya!
Eliya arabizi ko agira azamugwe. Mugeni wa Kristo, mbega urabizi yuko ugira uzamugwe? Raba ibimenyetso, raba ibimenyetso Yesu yavuze, raba ibimenyetso Yesu yavuze yuko hazobanzirizwa n'ibyorezo, hazobanzirizwa n'intambara, hazobanzirizwa n'isubiranyuma, hazobanzirizwa na Antikristo azoza kuyobya abantu. Uno munsi Antikristo yaramaze gushika, yaraje, yarigaragaje, n'idarapo yiwe irahungabana. Turabona ubutinganyi aribwo bwa Antikristo, turabona amadini yiyonkoye akanka gukurikiza ico Yesu yavuze. Barimo baratangaza bavuga yuko ngo amadini yose ngo azoja mu ijuru, ngo nayo bapagani, ngo nayo basenga ibintazi, ngo nayo nyene ngo azoja mu ijuru, ngo amadini yose. Uwo ni Antikristo arimo arabyigisha mu madini, barimo barabyigisha abantu bose, barimo barakurikira. Isi yamaze kuzimira, yazimijwe kuko Antikristo yaraserutse, yarigaragaje. None raba abantu benshi barasinziriye ntibabimenya. Ariko mwene data, tega amatwi nkubwire, ibimenyetso byo kuduzwa kw'ishengero birimo biragaragara. Warabimenyeshejwe, warabibwiwe. Yesu yaravuze ati nimwabona ibyo byose bibaye, muze murangamize, muraramike imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzoba kugira ngo gusohore. Haleluya, Mana ishimwe cyane. None nawe wabonye iki? Wabwiwe iki? Mbega witeguye gute? Reka dusome umurongo w'10. Aramwishura ati, unsavye ikigoye, mugabo niwambona ngitandukanywa nawe biza kukubera bityo, naho nutambona ntibiza kuba bityo. Eliya akomeje gusobanurira Elisa yuko koko Eliya arambwira ati ngira ngende, ngomba nduge, ngira ngende, niwambona ngurutse ngiye urabihabwa. Yari yamusabye imigabane 2 y'ivy'impwemu, yari yamusabye ububasha bwo kugira ngo asigara arakora operation nkuko Eliya yakora operation mu byampwemu akoreshwa n'Imana. Elisa yari yasabye imigabane 2. Eliya aramwishuye ati niba mbona ngiye urabihabwa. Bisobanurwa ngo Eliya yari yabwiwe urutonde n'ukuntu bigiye kugenda. Yari yabwiwe ko mu mwanya Eliya agira gende, mu mwanya Eliya agira gende. Haleluya, mu mwanya ishengero rigira rigende, mu mwanya ishengero rya rihaguruke, mu mwanya kakanya gatoya, mu kanya isase ishengero rya rizamugwe, mu mwanya mutoya. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 11 uravuga ngo hanyuma bakiriko baragenda bayaga, bagize batya umukogote w'umuriro n'amafarasi y'umuriro birabatandukanya. Eliya aduganwa mu ijuru n'agashururu. Haleluya, mukanya isase, mukanya nkako gukubita urugohe, ako kanya nyene, mu mwanya muto cyane. Elisa agize atya, azabona haje ifarasi y'umuriro iraza irabatandukanya. Ngo Eliya aduganwa n'agashururu k'umuriro, aduganwa n'agashururu. Eliya araduga, arahaguruka. Ndagira ngo mbwira abana b'Imana, muko mu kanya gatoya ishengero rigiye kuduzwa, ishengero rigiye kuzamurwa. Reka tuhasubiremo ngo hanyuma bakiriko baragenda, bakiriko barayaga, bagize batya umukogote w'umuriro n'amafarasi y'umuriro birabatandukanya. Imana yacirungika indege, yacirungika icogajuru, yacirungika ibyo tutoshobora kuvuga ngaho ngo tubishobore, yacirungika ububasha bwo mu ijuru, yacirungika ubusafiri canke uburyo bwo kwideplasa, deplacement y'ijuru, uburyo bwa voyage yo mu ijuru, ingene mu ijuru bakora ingendo. Imana yacitegura indege, indege iciramanuka, indege imeze nk'ifarasi y'umuriro. Haleluya, iciraza ifata Eliya iramuzamura. Eliya arazamurwa, Eliya araduga, Eliya aragenda. Haleluya, haleluya. Eliya amaze kugenda, maze Elisa asigara Tamari. Elisa asigara Tamari. Mana ishimwe cyane. Elisa asigara Tamari. Hanyuma eka dusome umurongo wa 12. Mana ishimwe cyane. Turasoma umurongo wa 12. Elisa bibonye araboroga,
ati yewe ga data we, yewe ga data we, wabereye Abisirayeli imikogote n'abagendera ku mafarasi. Nuko ntiyongera kumubona ukundi, maze yitantamurira ku impuzu ziwe azigiramwo ibitabu bibiri. Haleluya, haleluya. Elisa araboroga ati yewe ga data we, Elisa araboroga ati yewe ga data we. Abantu benshi bagiye gusigara baraboroga, basigare baravuga bati yewe ga data we, kubera yuko Eliya yarabereye Abisirayeli ingabo z'amafarasi, ingabo zikomeye. Eliya niwe yarafise, niwe Imana yacamo mu gutanga communication kugira ngo Imana izivugane n'Abisirayeli, yabicisha muri Eliya. Eliya niwe yarafise communication y'ijuru muri ico gihugu cyose cha Isirayeli. Eliya niwe Imana yari yaratoranije. Eliya niwe yasengera Abisirayeli. Eliya niwe yaburira Abisirayeli. Eliya niwe Imana yaharura muri ico gihe yuko ari we muvugishwa yarahari muri ico gihe. None Eliya aragiye. Eliya amaze kugenda, Elisa araboroze aratatse ati yewe ga data we, wahora ubera Abisirayeli ingabo z'amafarasi, niwe babagwanira, niwe babavuganira, niwe babasengera, niwe babasengera. Haleluya. Mwene data, ishengero niryamara kuduzwa kandi ariryo ryahora risengera isi, ariryo ryahora risabira abanwisi, nariryo ryahora risabira abatuye isi, abantu bazosigara mu kahirahiro, bazosigara mu kajendegete, bazosigara mu bibazo bikomeye, kubera yuko uwahora asengera isi, uwahora asabira isi aragiye, uwahora asengera isi aragiye. Haleluya. Nuko rero abantu bagiye gusigara mu bibazo bikomeye, abantu bagiye gusigara mu bibazo bikomeye. Ngo Elisa yaraborotse. Ndagira ngo rero duce turaba ivyakurikiye. Imana ishimwe cyane. Ivyakurikiye Eliya amaze kuduganwa mu ijuru. Habuze umuntu akomeye, habuze umuntu w'ingenzi, habuze umuntu akomeye mu Bisirayeli. Eliya amaze kuvanwa hakagenda, baciye bakora urushakashako rwo kumushaka no kumuhiga. Ariko ibyo nabyo tugira ngo tubirabimwe ikimenyetso gikomeye kigaragaza ingene ishengero niryamara kuduzwa hazobaho kubazanya, hazobaho gushakisha. Bazoshakisha mu mashamba, bazoshakisha mu misozi, bazoshakisha mu mazu, bazohigahigisha no muri za planete, ku magalaxy hariya, mu kwezi no mu zuba, muri ya masi hariya. Bazogenda guhigahigirayo ngo barabaho bazimiriye, ariko ntibazobabona. Tugiye kuraba ingene abantu bazosigara barabazanya bati mbega nawe wasigaye, ati none nawe wasigaye. Abantu bazosigara barabazanya nkuko hano basigaye bararondera Eliya. Iki cabaye ikimenyetso. Ndagira ngo mbibutse yuko bari barabibwiwe yuko Eliya agira duzwe, ariko barakoreshejwe mu buryo bwo kubura umuburo ugaragaza ubuvugishwa bugaragaza ingene bizoba ishengero niryamara kuzamurwa, ingene hazobaho gushakisha no kurondeza no guhigahigisha hirya no hino. Ndabibutsa yuko abavugishwa wa murwi, ya groupe y'umugwi wabigije kuvugishwa, bari babibwiwe nabo nyene yuko shebuja wabagira gende, na Elisa yari yabibwiwe yuko shebuja wabagira gende, ariko barategetswe gukora igikorwa cyo gushakisha kugira ngo bagaragarize abo mu isezerano risha igihe ishengero rizoduzwa yuko bazosigara bararondera abantu basigaye mu isi, amareta n'ibihugu, ku maradiyo, kuri za YouTube, ku ma internet, ku ma rezo sosiyo. Abamwe bazobwirana bati dawe namubuze, abandi bati mawe namubuze, abandi bati musikanje namubuze, abandi musaza anje yagiye, abandi bati kwa ruhinja rwagiye, abandi bati nimuhigishe. Reka turaba amajambo y'Imana aboneka ahanyere ku murongo wa 15. Abami ba kabiri igihimba ca kabiri umurongo n'uwa 15. Maze bamwe b'Yeriko biga ibyo kuvugishwa baraharabana nawe, baravuga bati impwemu ya Eliya iri kuri Elisa. Nuko baraza baramusanganira, bakubita inkoro hasi imbere yiwe, baramubarira bati twebwe abasavyi bawe
turi kumwe n'abantu b'inkomezi 50. Nuko turakwinginze, reka bagende baje kurondera shobuja, kumbure mpwemu w'Uhoraho yoba yamuteruye akamuterera ku musozi muremure canye mu mwonga. Aravuga ati oya, ntimubarungike. Baramuzigiriza gushitsaho byamuteye isoni, araruha, aremera ati nimubatume. Nuko batuma abantu 50, bamara gatatu bamurondera baramubura. Haleluya, baramubura. Bamaze gatatu barondera Eliya mu misozi, mu mashamba. Ndabibutsa yuko ico gihe nta internet zari bwabeho. Ndabibutsa yuko ico gihe nta telefone zari bwabe mu gihugu. Ico gihe nta nubwo hari bwaboneka uburyo bwa technology. Nico gituma barondeye abantu 50 b'ingufu b'inkomezi b'abagabo bashobora kugira ngo baze kumuhigisha. Nibasanga hari ahantu hari yafatiwe mu nzitane, bamukureyo, bamuterure, bamuzane, maze bongere kumugarukana. Ariko ngo bamaze gatatu. Ndabibutsa ko iyo minsi 3 igereranywa n'ibihe bikomeye isi izosigara irimwo mu bihe bidasanzwe inyuma y'uko umugeni wa Kristo azoamaze kuzamurwa. Bazosigara bararondera, bazosigara barahigisha muri ya myaka 3 n'igice. Bazosigara barashakisha, barondera umugeni wa Kristo, barondera abana babuze ababo, barondera abavyeyi babuze abana babo, barondera abana babuze abavyeyi babo. Mu nsengero zarugawe, ubutumwa buzaba bwarahozwe, nta butumwa buzaba ikivugwa, nta gusenga canke gusengerwa bizaba bikiriho, nta kwihana canke kuvuga ubutumwa bwiza bizaba bikiriho, kuko ubutumwa buzaba bwarahoze, ubutumwa buzaba bwaraheze. Abantu bazonyavuta bikubita ku kiyaga baja ku kindi, bazoyerera abanyavuta barondera ijambo ry'Imana, ariko ntibazoribona. Hazoba inzara y'umwuma n'umugaduko, hazoba hari inzara itari y'ibyo kurya canke atari inyota y'ibyo kunywa, ariko izoba ari inzara n'inyota byo kurondera ababasengera, byo kurondera ababwira ubutumwa, byo kurondera ababwira kwihana, ngo barondere basiraro nk'ababwira iby'agakiza. Ariko ntibizokunda. Ubu ni ubutumwa bwo gusemerera, bwo kuburira abantu bari kure n'abari hafi bagire n'ingoga bihane, bakira umwami Yesu Kristo bigishoboka kwabonwa. Aba bantu, uyu mugwi wabigirya kuvugishwa, bararavye Elisa bashaka kugira ngo barabe yuko kuri ubu yoba yahahamutse, yoba yagwaye stress, kugira ngo bamuremeshe. Bamubwiye yuko bagira ngo bamufashe kurondeza no guhigisha no gushakisha. Ndabibutsa yuko bari babibwiwe yuko yari yagira duzwe, ariko bashatse kugira ngo baremeshe Elisa nahahamuke kuko abuze shebuja. Hanyuma rero Elisa arihagarara arabwira ati, jewe ndazi ko Eliya yaduganywe mu ijuru, nabyiboneye. Elisa niwe yabibona, yararavye aravyitegereza. Mbere hariho n'impuzu yakorokanye Eliya, iyo mpuzu Elisa arayitora. Imana ishimwe cyane. Mwibuke ko yari yarasenze agasaba avuga ati unsigira imigabane 2. Eliya aramubwira ati niwabona ngenda birakubera kuno, ariko nutambona nta kundi. Elisa riragira amahirwe, aramubona Eliya aduga, Elisa abona amaso mu yandi. Byose nukuvuga ngo Elisa arabibona neza. Haleluya. Nuko rero bamusaba ngo abahuruhusha bagende kumushakisha mu mashamba no mu misozi miremire. Elisa arabahakanira, baramugobera, baramuhata kugira ngo babe barafata uwo mwanya wo gukora igikorwa cyo guhigisha no gushakisha. Bararondeza, barahigisha, barabararikiza, barahigahigisha. Bamara gatatu, bamara iminsi 3. Iyo minsi 3 niko abisi bagiye kumara ibihe barondera umugeni wa Kristo, barondera ishengero kuko rizoba ryaduzwe. Barondera no mu byogajuru, bazorungika muri za satellite, barondereshe bahigishe muri za planete, hariya kuzuba, hariya ku kwezi, hariya muri za Jupiter, hariya mu Venus. Bazoja guhigirayo bashakisha bati kuri ubu niyo baroye.
ariko ntibazobabona. Mana ishimwe cyane, kuko bazaba batwawe, tuzoba twaduganywe mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Mwene data, ndakwinginze, ndakuraritse amajambo nta kubera y'ubusa, nta kubera y'ubuhombe, akubera y'amajambo yo kwitegura, amajambo yo kugaba no gutegura ubugingo bwawe. Nuko rero ngo baramuzigiriza, gushitsaho byamuteye isoni, araruha, aremera ati nimubatume. Nuko batuma abantu 50, bamara gatatu bamurondera baramubura. Bazorondera ishengero baribure, bazorondera abana b'Imana bababure, bazorondera abera bababure, bazorondeza. Muri ico gihe bamara kubabura, bazoca bacinga amategeko akomeye yo gushira abantu kw'imiziriko. Bazoca bashira ko abantu kw'imiziriko kugira ngo hatagira ubacika. Niho hazoca hashika rya jambo rivuga ngo ntawe uzokwemererwa kuba kw'isi, ntawe uzokwemererwa kuja mu isoko, ntawe uzokwemererwa gushora canke kugurisha adafise ico kiziriko. Abazosigara mu isi bazoshirwa ko ibiziriko, bazoshirwa ko inimero. Iyo nimero kizoba ari kiziriko. Umviriza aya majambo Yohana yahishuriwe mu vyahishuriwe Yohana igihimba c'13. Haleluya. Byahishuriwe Yohana igihimba c'13 murongo wa 16. Kigera ko bose aboroshe n'abahambaye, n'abatunzi n'aboro, n'abidegembya n'abagurano bashirwa ku ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo canke mu ruhanga, kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira ico agura canke ico ashora atari ufise ico kimenyetso nico zina rya ca gikoko canke igitigiri c'izina ryaco. Haleluya. Bazobashira ku ibiziriko. Iki kiziriko ni mikorochipu bazoshira mu bantu. Iyo mikorochipu iyo bayigushizemwo, ibyo wiyumvira byose barabimenya, ibyo ugabira gukora barabimenya, nimba upanga kuzoja hanaka barabimenya batejo, ariko ariyumvira yuko agomba kuzoja hanaka. Ariko ariyumvira kuja kwiba, ariko ariyumvira kuja gusambana, ariko ariyumvira kuja kumena amazu, ariko ariyumvira kuja kuramutsa mugenzi we, arimo ariyumvira gukora ibyiza cyangwa arimo ariyumvira gukora ibibi, ariko ariyumvira guteza intambara. Ibyo byose baragusoma bakakumenya, bakamenya imitegekere n'imigendekere yawe. Bazobashira ku ibiziriko. Abazoba basigaye nta muntu numwe azoba yemerewe kuba ku isi atari kugo rumenyetso, kiretse babandi 144. Ayo majambo twarayize yuko bya 144 aribo gusa bazaba ariko ikimenyetso c'Imana mu ruhanga. 144 bazova mu miryango 12 y'Abisirayeli gusa. Abo nibo Imana yaherekera ivyemeza yasezeranye ko bazoba masigarira bakaba indokorano. Abo bazocungurwa kugira ngo bakurwe mu isi. Abo nibo gusa bazoba bemerewe kugendagenda ku isi bafise ikimenyetso c'Imana. Ariko abandi bose bazoba barasigaye, bazoba basigariye gushirwa ku bimenyetso. Mwene data wiyumvira gusigara, uzoshirwa ku bimenyetso. Gira ningoga ntusigare, ntube mu bazosigara, kugira ngo ntuzahabushirwa ku rumenyetso. Ntuzahabushirwa ku rumenyetso rwa Antikristo. Ngwaho niho murongo wa 18, ngwaho niho ubwenge buserukira. Ufise ubwenge naharura igitigiri c'ico gikoko n'igitigiri c'umuntu. Igitigiri caco n'666. Aha ni ubwenge buserukira. Ni isaha kugira ubwenge ngo wihane, ni isaha kugira ubwenge ngo waturire Yesu, ni isaha kugira ubwenge ngo wemangire Kristo, ni isaha kugira ubwenge kugira ngo mwene data witandukanye n'isi. Haleluya. Ndagira ngo rero dushe turaba ibikorwa by'abiteguye kuzamurwa nibihe. Kugira ngo witegure kuzamurwa, uri muri tegura gute? Ibikorwa by'abiteguye kuduzwa. Twamaze kubona ingene Eliya yaduganywe mu bwami bwo mu ijuru agatwarwa n'agashururu. None abera nabo bariteguye
kuzamurwa kugira ngo nabo baduganwe mu gashururu. None mwene data, witeguye gute muri iyi minsi ko ijambo ry'Imana tuvuge ngo aha niho ubwenge buserukira? Haleluya. Ikintu ca mbere mwene data ni ukwitegura, witandukanye n'isi n'ibyayo byose, witandukanye n'iby'isi byose biva bikagera, witandukanye n'icitwa icaha, witandukanye n'imyanda yose n'ubuhumane bwose, witandukanye n'amabi yose akorerwa munsi y'izuba, witandukanye n'imirwi yose y'abapagani, witandukanye n'abisi bose badakijijwe, ubitandukanye kuko umuco n'umwiza ntaho bihurira. Urusengero rw'Imana ntaco rupfana n'urusengero rw'ibigirwamana, kandi Kristo ntaho ahuriye na Beliyali. Abadayimoni ntaho bahuriye n'abana b'Imana. Wewe ukigendera muri ibyo by'isi bivemo, wewe ukigendera mu busambanyi bivemo, uracasambana, uracabona inkumuka zipfuza, uracabona abagore ukabipfuza, uracabona iby'isi ukirukanga iyo biri. Mwene data, bisezerere mu izina rya Yesu Kristo. Hinduka, va mu by'isi, va mu byaha. Wahora wifuza isi n'ibyayo, wifuza abagore b'abarundi, ukifuza abakobwa ubonye ngo nuko ngo ari nterena, ugacubira ukanga inyuma. Iyi saha hagarika, ube mu biteguye. Mu kanya gato tugiye kuzamurwa, mu kanya gato umugeni agiye kuduzwa, mu kanya gato inzambi igiye kuvuzwa, mu kanya gato, mu kanya gukubita urugohe. Cusezera uhereye isaha, ucumva ubutumwa bwiza, cuhagarikiraho ibyo wakoze byose byawe wagendeyemo, c'est fini, bihagarariraho, birekeraho, hagarikiraho. Cuhinduka ubu umwana w'Imana. Hinduka, sezera mwene data, niwitegure. Iki ni igihe cyo gutegurwa k'umugeni, iki ni igihe cyo kwitegura. Ibi byose twabonye yari arimo arakoreshwa kwari ukwitegura k'umugeni. None nawe mwene data, uri muritegura gute? Muri iki gihe turiko turabwirwa kwitegura. Ikintu ca mbere dusabwa gukora bene data ni ukwihana, no kurandura icaha n'ibyaha n'ibisa n'ibyaha byose, umuntu akabirandurana n'imizi. Hanyuma ica kabiri ni ugukwiza ubutumwa bwiza. Jambo ry'Imana riratubwira neza muri Mariko 13:10 ngo kuko ubu butumwa bwiza buzovugwa mu isi yose bukabera ikimenyetso. Ubu butumwa bwiza bugomba kuvugwa mu isi yose. Reka tuyasome. Mwene data, wumva igikwiriye gukorwa vuba cyane. Genda uburira abantu, genda uhagarare mu mayira abiri, genda uhagarare mu nzira ntono no mu nzira nini, usemerere, ubwira abantu kwitegura, kuko umwami Yesu araje gutora ishengero. Muri Mariko 13:10 hari jambo Yesu Kristo yavuze ngo ubu butumwa bwiza bukwiye kubanza kuvugwa mu mahanga yose. Haleluya. Ubu butumwa bwiza bugomba kubanza kuvugwa ahantu hose, ku marezo sosiyo, kuri za YouTube, mu nsengero, mu mabarabara, mu masoko, hirya no hino, ahantu hose, mu bisagara, mu misozi no mu biyaya hose. Genda musemerere, mubwire abantu yuko isi igiye kunyagwa, isi igiye gutungurwa. Yesu agiye kuza nk'igisuma, azoza arahe, afate, kandi azogenda asengeze. Azoza afate, azoza nk'igisuma. Yesu agiye kuza nk'igisuma, niko yavuze. Mu gutwara ishengero azoza nk'igisuma. Mwene data, none uriteguye? Fata akanya ko guserangura Bibiliya no gusenga. Fata akanya ko gusuzuma ibyanditswe byera. Uca ufata ijambo ry'Imana urivuge, ukwiza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, wamamaza inkuru nziza y'agakiza, ubwira isi n'abayituye ko uti nimwitegure, Yesu araje, nimwitegure, umwami Yesu agira aze gutora ishengero. Haleluya, haleluya. Nuko rero ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovuga mu isi yose kugira ngo bube ikimenyetso kibera icawe n'amahanga yose. Nimuhaguruke, nimuze tugende dukwira ubutumwa, dukwiza ubutumwa mu misozi, mu mahanga, mu makungu. Umuntu wese arasabwa kuvuga ubutumwa bwiza.
reka turabe icyo Yesu yavuze. Yesu yaravuze ati igihe bamwe bari babwiwe yuko batumiwe bakanka kwitabira ubwo butumire, Yesu yarakomeje aravuga ati nimubandanye mugende mubwira abandi bose, mubabwire nabo nyene baze. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Bamaze kubyanka, Yesu yakomeje gutuma iyindi migwi. Nawe uratumwe, nanje ndatumwe, twese duhaguruke muri gurupe b'amaso. Turatumwe ku isi yose, ishengero ry'Imana turatumwe kugira ngo tubwire abantu muri aya masaha make yasigaye, muri aka kanya gatoya gasigaye. Turatumwe, haleluya, turatumwe, haleluya. Muri Matayo 22 umurongo n'uw'icenda. Matayo 22 umurongo n'uw'icenda. Nuko nimugende mu mayira abiri, abo muri buboneyo bose mubahamagare baze babutahe. Haleluya, Yesu aragutumye, nanje arantumye kugira ngo tubwire abantu baze gutaha ubukwe bwa wa mwagazi kugira ngo busohore. Imana ishimwe cyane. Murongo w'icumi, abo bagendanyi baragenda baja mu nzira bakoranya abo babonye bose, ababi n'abeza. Mu bukwe huzura ababutorewe. Imana ishimwe cyane, haleluya. Mu bukwe harageze igihe haraboneka ababutorewe baruzura. Nibamara kuzura, nicagi inzamba y'akabanga izocita ivuga, izocita irangurura. Yesu agiye kurangurura inzamba, isari igira ngo yuzure, isari de nose, icumba c'ubukwe c'amazimano y'ubukwe kigira ngo cuzure. Nicamara kuzura, Yesu Kristo azohita avuza inzamba. Nuko rero bamaze kugenda, abavuga butumwa barabwiwe, baragenda barasemerera, babwira abantu bati nimwitegure, nimwitegure, inzamba iravuze, inzamba irasemereye, inzamba irimwe irahamagara abari kure n'abari hafi, ati nimwitegure, ati none nimugabe, ati nimube maso, inzamba igira ivuge. Yesu agomba aze gutora ishengero, nimwitegure bene data, ati nimwitegure, nimwitegure. Yesu Kristo agomba aze gutora umugeni. Nimwitegure bene data, bwoko bw'Imana, nimwitegure bene data, haleluya. Nuko rero ngo bamaze kuzura, bamaze gutumirwa bose, bamaze kuza, nuko isare iruzura, isare iruzura, isare igira yuzure. Haleluya, isare igira yuzure. Iyi saha hagira ngo huzure. Mwene data, hari igitigiri c'abanyamahanga kigomba kwinjira nicamara kuzuzwa mw'ishengero. Ico gihe urugero ruzoca rwugagwa. Mwene data, gira vuba, gira ningoga, yitegure, komeza bamaso, komeza ibisigaye bigira bipfe. Haleluya, haleluya. Ndakangura umuntu wese yitegure kugira ngo yitegure gusangana umwami wacu agira aze gutora ishengero. Hanyuma rero umurongo wa 11 uravuze ngo umwami yinjiye kuraba abatowe, abona nk'umuntu atambaye impuzu y'ubukwe, aramubaza ati mugenzi wanje, winjiye ute hano utambaye impuzu y'ubukwe? Arajoregwa, arajoregwa. Hariho abantu benshi batambaye impuzu z'ubukwe, hariho abantu benshi bataritegura, hariho abantu benshi bagifise amarabaga ku mibiri yabo, bagifise ibyipfuzo mu mitima yabo, bagifise ibyaha mu mitima yabo. Ndagira ngo mwene data, ibyo byaha ubisezere, ubirandure, ubite, ubisezerere, kuko ibyo bikugaragariza yuko ata mpuzu y'ubukwe wambaye. Nta mpuzu z'ubukwe uratora, urategura. Genda umese impuzu, genda utegure mwene data, gutegura izo mpuzu no kwambara impuzu y'ubukwe. Ndagira ngo mbwire yuko ari kurandura icaha n'akandi gisa n'icaha. Sezera ububeshi, sezera ubusambanyi, sezera ibyipfuzo, sezera iby'isi, sezera ibikuyobya byose, sezera imigwi y'abisi yose vikagera, imigwi y'abapagani yose, imigwi y'abadakijijwe bose. Jambo ry'Imana tugira ngo ntimukicarane, ngo hahirwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, hahirwa umuntu atagendana mu manama y'ababi. Ayo manama wicayemo, izo nama z'ababi, izo nama z'abakozi b'ibyaha, wemera mukicarana, bavemwo. Uraburiwe,
hahirwa umuntu aticara mu migwi y'abapagani, imigwi y'abisi, imigwi y'abadakijijwe, imigwi y'abatariko baraharanira ubwami bw'ijuru. Iyo migwi ntaco izokumarira, uzokwisanga wasigaye, uzokwisanga wasigaye muri iyo migwi. Mwene data, sohoka uve muri iyo migwi, sohoka uve muri iyo migwi. Reka izo nama, kuko izo nama niz'abicanyi, niz'abagizi ba nabi, niz'abagambanyi bahahamiye isi gusa n'ivyayo, ariko ntaco bariko baraharanira mu by'ubwami bwa Mesiya bugiye kuza. Imana idutabare, Imana idutabare. Ngo hahirwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranye. Zaburi ya mbere. Uko niko bimeze. Haleluya, Mana ishimwe cyane. Nuko rero uyu muntu rero nawe yari yambaye impuzu z'ubuhoma, impuzu z'imyanda, impuzu z'ibyaha, impuzu z'ubusambanyi, impuzu z'akaboregwe. Aracaboregwa, aracari mu byisi. Ivy'Imana yarabipinze, yarabisuzuguye, yarabikengereye. Baguma bamubwira akana ngo tera iyo nziya, aguma yikoresha ibyo yishakiye, aguma yizungurukisha, aguma ameze nka sindabibazwa, aguma umenga ari mu zasabwe. Mwibaza yuko isi izohoraho? Uko biri siko bizohora. Bigiye guhinduka, hagiye kuba amahinduka. Ubwo umugeni azovanwa mu isi, kazoba kabaye, kazoba kabaye. Umva ico Yesu Kristo yasozereyeko hano muri Matayo 22:13. Maze umwami abwira abakozi biwe ati, nimumubohe amaboko n'amaguru, mumuterere hanze mu mwiza, niho hazoba amarira no kuryanyisya z'amenyo. Haleluya! Umwami wacu yaravuze ico azocakora kuri wewe wanse kwihana, kigendera mu nzoga, kigendera mu ivyisi, kigendera mu buraya, kigendera mu kwipfuza. Urakora amarandevu n'abasambanyi, urakora amarandevu n'abisi, urasezerana ivyisi, ukagenda uvuga ngo ivyisi ntiwo bihemukira. Ariko Imana yowe wamurayihemukira, Imana kumuyihemukira. Ariko ivyisi ntabwo urabi, Imana warayihemukiye, ariko ivyisi wagumye ubyiva yangamo. None rero igihe kigiye kugera ngo Yesu niyaza azobwira abagendanyi biwe ati, nimumufate ujya muntu yahereye kera bwirwa akanga kumvira. Baramuburiye, barasubira nako batagize. Naratumye abantu abavuga butumwa bo mu nzego zitandukanye, baramubwiye, yararahiye, yaranse. None rero akanyuma karageze. Iyi ni isaha yawe ya mwisho, kiri gihe cawe cyo kuburirwa. Tega amatwi wumve mwene data. Ngo maze umwami abwira abakozi biwe ati, nimumubohe amaboko n'amaguru, mumuterere hanze mu mwiza, niho hazoba amarira no kuryanyisya z'amenyo. Ugiye kuryanyisya z'amenyo, ugiye kurira, ugiye kuboroga. Bazoguterera hanze, bazokuboha amaboko n'amaguru, bazogusangiza umugabane wawe n'imbyarya. Kuko wahereye kera wiyorobeka mu idini, amadini yose uvuga ngo yose ngo azoja mu ijuru. Ibyo ubonye byose urasakumba. Amadini yose uyafata yuko ngo bose ngo ni abana b'Imana. N'abatinganyi byose urajanirana, n'amadini ya gipagani byose urajanirana, n'abandi bose basuzuguye ijambo ry'Imana byose warashigikiye. Uracashigikira, ukomeza ushigikira, n'ubu uracashigikira. None igahagarara rero, hari ijambo ry'Imana hano rigiye kugusohorako. Haleluya! Ngo nimumuterere hanze mu mwiza, niho hazoba amarira n'ukuryanyisya z'amenyo. Mwene data, ngo agapfa kaburiwe n'impongo. Iyi ni mburi yawe wewe wabaye mu idini ukayikuriramwo. Uno munsi ukawikoreramwo imirimo, uyikoreramwo ibikorwa. Bakuzi ko uri umuntu mwiza, uri umuntu w'Imana, warakijijwe. Ariko hari igihe kigiye kugera bazosanga impuzu zawe zanduye ari z'ubuhoma. Bazokubaha amaboko n'amaguru, baguterere hanze mu mwiza, niho hazoba amarira no kuryanyisya z'amenyo. Haleluya, haleluya. Murongo wa nyuma turangirije ko ngo kuko abatowe ari benshi, ariko abatoranijwe bakaba bake. Abatoranijwe ni benshi, abantu bitwa abakristo ni benshi. Mu idini haruzuye, mu madini genda murabe, iyo misa isohotse barakubaga bakazimanganya ikibuga. Ni benshi,
ariko siko bose batoranijwe. Abanyedini ni benshi, ariko si bose biteguye gusanganira Mesiya. Ntabwo ari bose. Mwene data, icyo ngusengera ndagira ngo ngusengere kugira ngo ntube muri abo bagiye kubohwa amaboko n'amaguru, bagiye gufatwa bagatererwa hanze mu mwiza, bagiye kuzoryanya insya za mene. Ndagira ngo ngusengere ca bugufi aho uri, ntukengere iyi mburi. Iri ni ijambo ry'Imana rije kukuburira, kuko mwene data iyi niyo saha ya nyuma. Haleluya. Tujye gusenga. Ndagira ngo dufatanye gusenga. Wewe mwene data ugomba kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe mu bugingo bwawe. Wowe ugomba kwihana, wowe ugomba guca bugufi, wowe ugomba kuvugurura, wowe ugomba kunagura, wowe ugomba gufurura ingabire zawe, wowe ugomba gukwiza ubutumwa bwiza, wowe ugomba kuzuzwa mpemu yera. Ndagira ngo dusenge Imana. Wowe ugomba kuzuzwa amaraso ya Yesu Kristo abe kuri wewe, hanyuma amazina yawe yandikwe mu gitabo cy'ubugingo cy'abamagazi w'intama. Haleluya, haleluya. Imana yahabwa icyubahiro cyane. Reka dusenge Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Data, Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isirayeli, uri Mana ya Eliya, uri Mana yerekanye ku musozi Karumeli, uri Mana wishuye Eliya mu gihe abaherezi ba Bayali batasubijwe, ariko bose barimbutse, bose bakicwa. Hano ijambo ryawe riratubwiye ngo abatowe ngo si bose, ngo abatoranijwe ngo ni benshi, ariko abatowe ni bakeya. Abatoranijwe ni bakeya. Mwami wanje ndakwinginze kugira ngo uyu mwene data uyongere kugira ngo yihane, yambuguze impuzu z'ubuhoma. Hari impuzu z'ubuhoma yambaye, hari impuzu z'amarabaga, hari impuzu z'ibyaha, hari impuzu z'ubusambanyi, impuzu z'akaboregwe, impuzu aracagendera mu byisi, aracari mu migwi y'abapagani, aracagendera mu nama z'ababi, aracari mu isi, ntarakizwa. Yitwa umukristo wo kwizina gusa, yitwa umukristo wo kwizina gusa. Ndamusengeye aka kanya Mwami, ubutumwa bwiza bumugereko, yongere kwandikwa amazina yo mu gitabo cy'ubugingo, yongere kwihana, yongere data buja kuba umwana wawe, yongere kubicari mugisha. Maze Yesu Kristo aho uzozira nawe uzomwandike mu gitabo cy'ubugingo, aho uzozira nawe Mwami uzumusange muri ca gitabo, kugira ngo Mwami ntazosigare mu isi, ntazosigare mu isi. Isi igiye gusigara n'umusaka, isi igiye gusigara n'umwirare, kuko Mwami Yesu abantu binantaje. None raba isi irarangiye, isi irarangiye, umugenagira zamugwe, isi cihabwa agakarabo ka vino. Ndasengeye Mwami mwene data umugire neza, umuharire ibyaha byose n'ibicumuro byose. Mwami Yesu Kristo umuhagirisha amaraso yawe igiciro kinini. Mwami wanje Yesu, maze data uja aca umukozi wawe by'ukuri, aca umwana wawe by'ukuri, aca yakira agakiza by'ukuri, aca yongera kubicari mwigisha, yongere gukizwa Mwami. Haleluya. Maze Mwami Mana nzima niwaza uzosange nawe yuzujwe amavuta yiwasesekaye, kandi data itaragiwe ryaka. Mwami urakoze. Mwami ndamusengera namusabira kugira ngo umuzuze mpwemu yera, umusike ko mpwemu yera, mpwemu ukurava ku Mana, yuzuzwe ubushobozi bw'Imana bumubeko, ingome z'Imana zimubeko, maze atangure gukoreshwa nk'uko yari yakoreshejwe. Mwami nawe aburira abandi, avuga ubutumwa bwiza nk'uko yari yakoreshejwe bikomeye mu gihe ciwe. Nawe Yesu Kristo uyu mwene data yitege kuzamurwa, nawe nyene Mwami yitegure akora ibikorwa nk'iby'abana b'Imana. Urakoze Yesu Kristo, urakoze kubikoze muri aka kanya, urakoze ku bantu babohotse, urakoze ku ishengero rigiri ubuntu ryongeye gutegurwa rikahezwa rigatunganywa. Ndabigushimiye Mana. Urakoze Yesu, urakoze cyane. Habwa icubahiro. Urakoze ku mugeni wa Kristo yiteguye abaye maso, urakoze ku bantu bari kubaraba maso bagavye mu mitima yabo. Ndabigushimiye. Haleluya, haleluya. Izina ry'Umwami Imana yacu yhabwa icubahiro. Ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo watubambiye ku musaraba. Amen. Haleluya. Imana ibahezagire. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Abagomba kudutelefona, nimero za telefone mutanguza igiharuro 1-815-888-777. Yesu Kristo abahezagire. Mugira amahoro y'Imana. Haleluya. Amen.